Filozofi ni filozofi ujya mutipe na mpano afise. Exactly. Na mpano umuntu azi umuziki cyangwa iza entertainment neza. Ujya sumusani woshira ku mutaha n'ukene kuzowugaruza. Okay. Tanzania barafise umuntu ameze nka filozofi yitwa Amurapa. Uramuzi yitwa Amurapa. Amurapa. Nazi umuziki uvahe ujaye. Araparapa ibintu ariko abantu barashize ko amafaranga ariko ivyo byarahereye bishaka kubera sijya amano ibandanya ni nka sati byaraza umuziki ni impano izokwamaho itazopfa. Exactly. Ariko ba filozofi bari Morapa nabandi nizijya amano ziza vubu baorege ni olege nawe nazi umuziki uvahe ujahe nizijya amano ziba bakina ba Fabitozi yari muri studio kwa Kesi akesa mubwira ati apa sasa kuna imba hivi imba ngo haraka uzomva Fabitozi ngo mimi niko naimba niko naongea unichokeshe rero hari impano zidapfa ashavuga rero filozofi ijya akeza net ni twoshira muri lebo kuko ni kwija amategeko ya lebo sinzi twishi ni kinyamakuru swati ni kwije kinyamakuru ni yes ni sinzi hano noyesha kuko ijya nanaki tuvuze ni kinyamakuru nago gikwije ukondise w'inyamakuru nuze lebo nakwije lebo ivyukene so ni nkuko koresha umwanya ifitiye page yiwe na YouTube ni ngatwe nabantu bakorera ku mbuga none ijya mbuga zabo rero zifise influence nini mu bantu zijya influence nini bisobanura yuko nabantu bashobora gufata umuntu bakamuduza impano yiwe ariko hajya nko kuyumvira kuduza ijya impano ipfa biyumvira ibintu biri bizarre kandi byarambabaje kubona ikinyamakuru nka kijya cyangwe page nk'ijya ikiyumvira kuduza impano ipfira mu nzira urazi yakeza net yari gufata amaboko Dramati agezeho niyibagikaye nitukimibuka Dramati ngiye genda mwibuka ari akimfata umuntu afise impano arapeti benshi yaro babaye mnafu jimbo hariho bajya uryaririmbye ni ba G-Flox apeti bitwa G-Flox hariyo ba peti benshi afise impano y'amano zidapfa bamesha baririmbuka vuga ati ego hariyo ba Crown Rema afise impano ndasanzwe exact kandi Crown Rema n'umwandishi mwiza w'indirimbo umwandishi mwiza ujya afise impano yapfa MT number 1 uri cyo kintu ufata filozofi umushire mu mutaye nk'uyo mano ujyazoja gusora indirimbo yitwa MPIMBA exactly MPIMBA rero sikuvuga ati ngo tuyisoye kuba kubwo yuko tukene ko dufungwa no but buri byo dukora swate buri umuziki ni kintu utapfa gusora gusa muravyuse ngo indi murayiko mu cyama kemuri ko muyitegurira inzira MPIMBA so bijya bintu babona ba hashtag MPIMBA ari ukuntu njensa posting ikintu kavuga ngandika ati ndifuza gufungwa MPIMBA abantu baje muri commentaire uzofungwa nyene urubura ndero uri bakiyumvira ibi birenze man arabantu batwanga ku buryo ubabwiye ati tanga parcelle yawe bajya bahungu bafunga ashobora kuyitanga batwifuriza MPIMBA ari benshi ari umuntu yoryohega abone gusa FAMBA yafunze nasikiye FAMBA yafunze akumva nezerewe cyane so twebwe murinde bwo butuma muzoronka muri MPIMBA no muzomunya itandukaniro y'ivyo turiko turakora suko MPIMBA rero twitegerarira cyari kirandikwa iri muri studio yarahejejwe cyangwa MPIMBA uko muza mwamenye ibanga MPIMBA irikira ko barayirangiza kiragorerwa mastering ko barakora reka gutonje gato ngaho nuwumva icyo nico rero udekonye uvyo ngatungu janahe MPIMBA udekona uvyo ngatumu janahe MPIMBA udekonye uvyo ngatumu janahe MPIMBA izona bica ingoma zanumvise umudundo ni singe ifani unizo imeze umurundi wese sigisabo ni itegeko kuyumva kuko igihe izosohoka tuzogenda buri inzu imwe ari yose twinjira mu nzu tubaza umuryango wose murayifise iyo MPIMBA igihe twasora ubunure twari twasohoye itegeko tuvuga ati ni indirimbo igihe abanyeshuri bazo bari ku idarapo baje kurimba Burundi bwa acabanza kuyumviriza bacibanza bayiririmba barimba ubunure ubunkureko bakacenjera mu mashuri kwanza kuvuga indirimbo ya yarabaye ku Sainte Famille okay yari cyari gisabo kuko ni indirimbo y'igihugu ni indirimbo ni l'hymne national ni MPIMBA nayo izoba ari ni indirimbo urugo rwari go gose umuntu wese zoba yifise mu bijya bintu uzabona abantu bazagusaba makaye mu nzu nibazo bagisabikaye bazo kwinjira mu nzu y'umuntu akavuga ati urafise indirimbo yitwa MPIMBA ego bakaca bakureka
Yo, what's up guys? Hope mpo fresh kabisa. Mimi nitwa KM the Prince, no OG. Imbere yacu rero abatumire bacu murabona dufite KORESHUMWANYA na FAMBA sana. Bajya nyene na mazina wovuga. Oh yeah. Ikintu gitangaje rero FAMBA ngo yahinduye look. But kuhindura look ni ibintu biri easy kuko uri mu artiste cyangwa uri mu entertainer. Yeah. Saba ufise look itandukanye ni abandi babono kuko mu entertainer wese aba ari umuntu wari swing. Atekerebutse kandi. Anytime look izihinduka ama style kwambara ni bitandukanye. So ni ikintu gisanzwe ndibaza ndakere. Yeah. Kushimaya we nawe look nijya nyine mugabe udusoko like come on bro. Je look nijya mani. Twashaje babwita ukuri. Nariyambije. Uruhumva. Cewe ndahindura amarori urumva je ndahindagurika kandi FAMBA yabikubwiye man umuntu yaba ari muri industry atezwe kwitandukanya n'abandi bajinga tuza kuba haba ari itanduka ry'umufana n'umumeshi niyo baje bagira commentaire cyane abantu piko batwara ama commentaire nafana njya profile nangari ugasanga ari muri za foto mu myumbati ariko gayijara kandi karagutuka yugwe ngo waronze ngo arihereye ko ngo wisiga mukorogo uje kura amafoto yiwe gusa aho utamuravye live uje kura amafoto yiwe gusa kumigwa avuga ati yimbunuza ni yahe rotegeza kwitandukanya namwe mutegerezwa kubona itandukano rya twebwe na mwebwe byo turafise moto nazo ego afisa ama iPhone baryoshe ari ya Okay, KORESHUMWANYA FAMBA. Naho tugize iminsi tubona aburi post mugize mugira hashtag y'ikintu cyitwa MPIMBA mwipuriza gufungwa where else. Ibyo navyo turakumwe gufungwa. Cyangwa nagasonge gashashe mu muri murategura. Giye cyose yakimu iyo utarashikirwa n'ikintu ntumenye ingene ucira umugana abantu. Burya bakera baducira imigane kwera bayibayemo. Ngo ishamba nutinya ngo icagizene ngo uyo mwahuyemo. Abakera bahigi baraja guhiga bahuye n'intare indani kamutatagura niho yacagira avuga ati abana baye guhiga intare muhuye na irakurimura twere tumva dushaka gufungwa umva captain no kujya mu kushobora kumva gutarafungwa kuva bakabaho sindafungwa mu MPIMBA ndashaka kuja mu MPIMBA ndabe mu MPIMBA ingene urazi nk'icyo kibazo uvuze ngo twe kenshi hashtag zacu twandika MPIMBA na tuposting ikintu tumaze kugira kumugomba gufungwa mu MPIMBA were twebwe turi abantu dufise kategori y'ibintu biri bizarre tukora ibintu nyene umuntu wose abikoze ni duvuga ati ngo dusaba gufungwa ariko tubiryohewe MPIMBA harakaze kuba igihugu cari cyo kuvuga ati abakozi b'ivyaha ni hajya bivuga yuko nahantu umuntu wose yakoze icyaha atwagwa yuko kandi akicuza impamvu yakoze icyo cyaha twe ndozanga tukavuga ati ngo turanezere ko toja mu MPIMBA oyaye tubinezere gusa tuba tugenda kuri nafi msenye urazi rero ikiri ngaha rero impamvu tugira hashtag MPIMBA nuko ivyo dukora benshi batwifuriza MPIMBA batwifuriza gufungwa yani postinze ikintu namba isiripe abazungu rero baradukolonije mu mitwe baradukolonije badushiramo yuko amakosa yose ari abanyafrika gusa bo abazungu n'amakosa bafise umuzungu arashobora kwambara isiripe na sutiye imbere y'abana biyo gatambuka bakaja muri beach bose abana abapapa famille yose kagenda yambaye isiripe muri beach koga mugiyo n'imico n'imigenzo iyo si mico uravye imico n'akaranga k'abazungu ivyo nibirimo n'abantu imico y'abazungu ariko wewe rero iyo MPIMBA rero tuko twifuza rero impamvu icimbuka yo MPIMBA twe mu Burundi nje nambaye iboka nyifotoza nambaye iboka yo bamufunge imico n'akaranga bamufunge so kubera iki abazungu baba bashaka ko batujyana twebwe abazungu objectif yabo abanyafrika bicane bo kuri njewe nambaye isiripe gacuce iso nakari vyiza ce n'est pas bien umu Afrika chabona sivyo kweri bakabangamira uzora majority abantu bafunzwe MPIMBA 80% bahogwa ivyo batazi bahogwa ubusa 30% nibo bafunzwe vy'ukuri niyo mpamvu wewe wivye miliyoni jana nanje nk'ibi nkoko niba dufata cyo kimwe so batwifuriza MPIMBA batwifuriza gufungwa bivanye nuko ivyo dukora tuba dukora kubera dukuza imbuga zacu turonka ivyo dufungura 80% zo tubayemo kubera imbuga zacu dupostinze ibintu tukaronga ama contact z'abantu tukaronga ama deal bijya dupostinga nibe bidushikana hajya hantu so iposti zacu zirafisha ubufasha mu buzima bw'iwacu so
aribo baca biyumvira yuko twebwe tuko turaticuza imico n'akaranga ko Burundi no tuko turagiza industry cyo duhagarikiye update ya industry niguma iryama industry niguma iri itafise movement nk'ubu nta kintu kirayaga ngaha mu Burundi nta kintu kirayaga muri industry nta kintu kiri na content yari hari ni yavi nimba ari philosophy nimba ari philosophy yawe nyene vyarenganye nabyo menga biko birazima so nk'ubu tuba tutuje nk'uko duheruka gukora content yo kwambara kuri le 8 Mars niyo content duheruka gukora tuyambara impuzu z'abagore twarataza n'ikiganiro dutahuza kiringa hano kuri TV so turakora action tukareka n'impamvu twayikoze ni nk'uko ushaka kuvuga impamvu turakora hashtag ya mpimba turafise igikorwa tuko turakora cyerekanye haraho nyine rero naho nyine twashaka niyo mpamvu nigiye twasohora indirimbo y'ubunure twatangiye twifotoza turi kumwe n'ingurube twifotoza tumubuzu bw'ingurube twifotoza tukora amafoto ari bizarre yerekana ni ubunure gusa no iyo ni inzira canke strategy twitege ifoto nayo muri nko mu mpimba mu gasho oya aho rero gukora nka cover tukora nka nuze montage kuko ikiranga mperuka bamufunze ari umudiaspora yamufungishije bya n'ubusho bw'uburofa chiwasi ndani uce nisoke ndani urajayo gusohoka n'ikibazo urumva kandi yakimurabona ikintu kimwe urabona mu bisanzwe ikintu cyose ni target okay urabona jinda maze kona yuko abaririmba bose sibo bazi kuririmba of course kuri kwimana abaririmba bazi kuririmba zero impact nta nuko uza gusa indirimbo zabo zifitiye ama views ngo enka ngo deka urumva yishe dika kuko turiko turaraba STYLOZOF hip hop akora ubu ni hip hop rinoje yakora before ntivyari gutuma STYLOZOF ngo acamenyekana vraiment urazi tugaruse ngaho kuri philosophy nitwaje ngaho kumuvuga ko cyane exactly ni kubera gusa ari content kitu cya content lazima ukisema philosophy ni bari philosophy ujya mutipe na mpano afise exactly nta mpano umuntu azi umuziki cyangwa iza entertainment neza ujya sumusani woshira ku mutaha nukene kuzogaruza Tanzania barafise umuntu ameze nka philosophy yitwa Amurapa uramuzi yitwa Amurapa Amurapa nazi umuziki uvahe ujaye araparapa ibintu ariko abantu barashize ko amafaranga ariko ivyo byarahereye bishaka kubera sijya mano ibandanya ni nka sati byaraza umuziki ni impano izokwamaho itazopfa exactly ariko ba philosophy bar morapa nabandi nizijya mano ziza vubu baorege alege nawe nazi umuziki uvahe ujahe nizijya mano ziba bakina ba Fabitozi yari muri studio kwa Kesi akesa mubwira ati apa sasa kuna imba hivi imba ngo haraka uzumva Fabitozi ngo mimi niko naimba niko naongea unichokeshe rero hari impano zidapfa ashavuga rero philosophy ijya akeza net ni twoshira muri lebo kuko ni kwija amategeko ya lebo sinzi tukishini kinyamakuru swati ni kwije kinyamakuru ni yes ni sinzi hano noyesha kuko ijya nanaki tuvuze n'ikinyamakuru nago gikwije ukondise w'inyamakuru tuvuze lebo nakwije lebo ivyo kene so ni nkuko koresha umwanya ifitiye page yiwe na YouTube ni ngatwe nabantu bakorera ku mbuga none ijya mbuga zabo rero zifise influence nini mu bantu zijya influence nini bisobanura yuko nabantu bashobora gufata umuntu bakamuduza impano yiwe ariko hajya nko kuyumvira kuduza ijya mano ipfa biyumvira ibintu biri bizarre kandi byarambabaje kubona ikinyamakuru nka kijya cyangwe page nk'ijya ikiyumvira kuduza impano ipfira mu nzira urazi yakeza net yari gufata amaboko dramati agezeho niyibagikaye nitukimibuka dramati ngiye genda mwibuka ari ikintu akimufata umuntu afise impano arapeti benshi yaro babaye mnaf jimbo hariho bajya uryaririmbye ni ba G-Flox apeti bitwa G-Flox hariyo ba peti benshi afise impano y'ampano zidapfa bamesha baririmbuka vuga ati ego hariyo ba Crown Rema afise impano ndasanzwe exact kandi Crown Rema n'umwandishi mwiza w'indirimbo umwandishi mwiza ujya afise impano ndapfa uri cyo kintu ufata philosophy umushire mu mutaye nk'uyo mano ujya zoja rega akimurabona aho biferingira ni he urabona dufate je natangwa ndakubwira ati bujya kurimba simba kubufise impano ariko rero ivyo bintu ubona kudafise impano ntubije mu umengo nico kirenge washize mu mengo nivyo uri kurabamwe ujye mupeti je ndashobora kuba nimba naririmbye ego je nta muntu afise kuririmba ariko je mbashigikiye
Famba ndamaze kumva abantu babwira ngo arazi kuririmba. Garirimbye bien. Je ndazi ko nazi kuririmba. Je rero cyamfata influencer yanje. Je numva mbabwongereze bumwongerereze visibility gusa. Ni nkuko Fernando na urya Melanie. Tubona yuko Melanie ni kama Barren Boy niwe yapushinga Fernando ubu yamaze kuduga. Jego shoma kuba ndiko ndakorana ibintu by'indirimbo n'ibitandukanye ukoresha umwanya mu cyamake naze kuririmba mugabo wewe Famba yararirimba kuva na kera afite n'indirimbo nyinshi yaririmbye ariko je ryari ryambere mfashe mic ndirimba muri studio urumva rero je nuwoza ngo imitahe ngukoresha umwanya kunuko nombwira ati ntibikure ivyo bitahe utware kwa muri makere tuvuga ati akeza net yakoze amakosa gushira kimitahe kujya STYLOZOF bonejya niyerere kubera yaba basujya akora ibindi bakamuta mu muziki avuga ati reka akagasohore kandi urazi impamvu akaje gapeti karacarakana n'imyaka 20 gafise acarakana imyaka 20 arayikwije oya karakuze no kaje naho ko bakaze kaje gapeti bako bagakorerako na system ko bagakoresha zijya mbuga zako ijya page ya Facebook n'ijya YouTube channel siko kazifise zifise akeza net akeza ariko kusha strategy zo kukuza imbuga zazo biciye kuri ujya mu peti kujya mu peti arafise iko na nyota nyota warayifise gukundwa dogo ana upepo wa watu arakora ikintu gigakurikirana no akeza net kuri aba ula upepo ule peti ico nico barabye ko nico nabonye ko bafise ubwenge ariko ibindi byose ni futi barafashe umutaye bawutako nabo bakeza bana akili ujya mutaye ko bashira kujya mu peti ni kubera uduze imbuga zabo ubu ya YouTube igeze kuri nimbari 50k atanu ukwezi ijya ndirimbo ya mbere igikoraje mu masanka nimbaza yanarenze 200k ni recite Facebook page yiwe kuraduga so na ujya mu peti ata kintu bo mukurako baba bamaze gukuza imbuga nimba bamuteye ko miliyoni 5 YouTube imaze ko monetize iri muri 7 million 5 million cyangwa Facebook bayidandaje zijya mbuga cyangwa nabo batozidandaza bagaje bakora utuntu kwa postinga hajya imbuga zoba yakuze naho bazomuva kujya mu peti azoba kuni bazomubwira ati ngo peti taha rero twahejeje akazi nje nawe bamuhe n'imbuga oya nibizokunda uje mbati rero nariko ratahura yuko bakora kuza imbuga z'abandi biciye muri we azokure trouve inyuma nakujya kwa Harmonize bamufata imbuga ziyongera ati zimbuga kugira tuziguhe imiliyoni bari majana ngabo byari mu masezerano STYLOZOF nawe nizire ko bafitanye amasezerano na Keza Net gusa amasezerano baba bafitanye ujya mu peti baramucanze nazi ujya bagenda entertainment azi biraheze wo mpeti ukije bakine kuvuma arabe peti ngabakine kuvuma avuga ati jewe nawo gira gufasha nshake ngurisha ivyo bise vyose nivumire gusa na peti baza bankurikira bakambira Famba uncishe gusa muri filme yawe ndaguwa 500,000 cyangwa 200,000 uncishe gusa muri filme yawe ariko nje aho ngavuga ati nje kugira nje muri filme y'umuntu baza kundiha so hari abantu ushaka twifotoze gusa agwe n'amafaranga so baje bariko baramukurirako tugomba gusora indirimbo yitwa MPIMBA exactly MPIMBA rero sikuvuga ati ngo tuyisoye kuba kubwo yuko tukeneye ko dufungwa no but buri byo dukora swate buri umuziki ni kintu utapfa gusora gusa muravyuse ngo indi murayiko bamucama kemere ko muyitegurira inzira MPIMBA so bijya bintu babona hashtag MPIMBA ari ukuntu nje posting ikintu kavuga ngandika ati ndifuza gufungwa MPIMBA abantu baje muri commentaire uzofungwa nyene urubura ndero uri bakiyumvira ibi birenze man ari abantu batwanga ku buryo ubabwiye ati tanga parcelle yawe bajya bahungu bafunga ashobora kuyitanga batwifuriza MPIMBA ari benshi ari umuntu yoryohega abone gusa Famba yafunze nasikiye Famba yafunze akumva nezerewe cyane so twebwe murinde bwo butuma muzoronka muri MPIMBA no muzomunya itandukaniro y'ivyo turiko turakora suko MPIMBA rero twitege ryarira cyari kirandikwa iri muri studio yarahejejwe cyangwa MPIMBA uko muza mwamenye ibanga MPIMBA irikira ko barayirangiza kiragorerwa mastering ko barakora reka gutonje gato ngaho nuwumva icyo nico rero udekonye uvyo ngatungu janahe MPIMBA udekona uvyo ngatumu janahe MPIMBA udekonye uvyo ngatumu janahe MPIMBA izona bica ingoma zanumvise umudundo ni singe ifani unizo imeze umurundi wese sigisabo ni itegeko kuyumva kuko igihe izosohoka tuzogenda buri nzu imwe ari yose twinjira mu nzu tubaza umuryango wose murayifise iyo MPIMBA
igihe twasora ubunure twari twasohoye itegeko tuvuga ati ni indirimbo igihe abanyeshuri bazo bari ku idarapo baje kurimba Burundi bwacu aca banza kuyumviriza bace banza bayiririmba barimba ubunure ubu nkureko bakacengera mu mashuri kwanza kuvuga indirimbo ya yarabaye ku Sainte Famille okay yari cyari gisabo kuko ni indirimbo y'igihugu ni indirimbo ni l'hymne national ni impimba nayo izoba ari ni indirimbo urugo rwari rwo rwose umuntu wese zoba yifise mu bijya bintu uzabona abantu bazagusaba amakaye mu nzu nibazo bagisabikaye bazo kwinjira mu nzu y'umuntu akavuga ati urafise indirimbo yitwa mpimba ego bakaca bakureka ubukaye duhora tubona abaririmbyi baba comedy Steve Mweusi Tanzania yararimbye indirimbo iyo ndirimbo yarabaye viral turabonye na Snap Dogg yarayipostinze sivyo mwebwe namwe ubu uzavuze ko koresha umwana atampana afise wowe usanzwe uri umuririmbyi mugabo tuvugiye nkuko muvuze ati akeza net yataye imitahe kuri STYLOZOF atampana afise rega twe na numwe dutayemo imitahe imitahe barayibatayemo uko kuri ubunure oya sibitaba dutayemo yes ni umuntu yashatse gukuza urubuga rwiwe atubwira ati ino mboro ni content ni mumenda iposting acari ha video nubikeneye nino mpimba nuko ega twe mu muziki ngo tuje gutera mu basani bene wa dramati isohorera umuziki mwene wacu Fizo isohorera lolilo lolilo ko mashatani nuzomuvuga umuntu nuzomuvuga imana bismillah igiti kiturigwa urumva kinanyereye urumva ni hatari ba mwarabu ni hatari urumva Hakimu rero nubu niyi mpimba ukeneye kuko mani ni content mani vyanka vyakunda iyi ni hit wewe uri mu diaspora ngenga hinga sina kwati kofi uri mu diaspora cyangwa uri mu boss ukene kuduza YouTube channel yawe turondere tuguha indirimbo yacu projet wishire mu mutahe niba ari video tujya wasawa ijya yayishize nubu ntaraheza kudushimira ije ndimo bunure aho umuntu yayitwaye yarapushinze kabisa uvuga gwiwe ibihumbi 40 vy'ama views yari YouTube agitangura yari nshasha ubu uriyaze kurigeze muri audio mbaenda vyemera kuri kamera mbaenda jendi ndiye numvirize audio ninumva iri fresh je nzokora video si umviriza wewe Hakimu icyo uzokora ni kumviriza ntutujaniranye ntudukoresha ivyo ushaka wewe uzogira uzotubaza ati video nangahe nitwe tuzomenya nimba tuzoshootinga na impimba budget ya imezuko twe audio nitukubwira ati ngurari audio cyo tukuzanira audio kavuga ati wayikunze ugashaho umutaha umuzuko cyo tukubwira ati twebwe uduhaya yiwacu umaze kuduhaya yiwacu ukashira re budget muri video ya video nimba uzokora ushaka video y'imiliyoni 5 nimba uzoshaka video y'ibihumbi jana nta kibazo baraushaka dushutingira ibyo ushaka ego canke twuzo dusabe ide utubwibaza ati ubona tukoresha video imeze gute yo twarangahe urumva wanashima location ya mbere namaze kuyitora niyi aha kwa Riva aha kwa Happy Riva boss bro Happy Riva na Sandi Nduwimana ba boss aha kandi Sandi Nduwimana uzurabucora Sandi ndakumbuye kujya amahera yawe ndakenda mama rega nayo kandi ndakenda mama rega ndahiro y'abakera kandi uba urahiye wemeza ndabikumva ndakumbuye yamba nemeje kabijana kujya rero Hakimu iyo ndirimbo manira kaze nukuri kwimana ni hiti kandi twico dukoze gitegezwa kuba hiti sigisabo atari bangizo twara budget nyabakiriro mwebwe kubanira wanyu kugira nka video dufate nka jewe na FAMBA sivyo umuntu yovuga ati bigende kujya ujya wasawa yagize we yoraba ati abahungu ndabahifana yangahe ntiducirana ntidushira ibiciro ngaha oya ni wari ndavuga ati ifana yuko nuko sivyo hamare video twe twomuhaide twambwira ati turafise alaba pax alaba mumesha ivyuma kamera ziriho amavuta budget dukore video turondere video muko ni indirimbo itambika cyane oya na yibisusu ebwana ibisusu bimwe ni vya bindi y'amazi mwenga ari mwisha urumva vya bindi batamba amacupa y'ibindi umukomeshi bacaremera ni cyangwe hanjo kugira bashemwe imitahe reka hanjo
Hancho apo Hancho urakomeye ishashe gukora indirimbo yiswe Mpimba. Mpimba. Aba diaspora bose muzonani tuzonani. Huyu Hancho ni bosi. Arato. Usingo apo akimwa kisema hivyo. Urinde gusa kubaza uwundi apo umemaliza Hancho. Uri nani walikuwa na Emery ule mnene hivi. Ule anaga matatizo. Ule asemagi voila bro. Umva wewe huyo Hancho vile mazana mala. Tipa kama alikuwa na iPhone 10. Hancho na Emery bana hivi nikonesha. Hancho na Emery bana kimbizana kulare. Emery leo huyu mweza anataka kumsinda lare. Kumshinda. Kisha kesho Hancho anampiga na mlipua. Hija yejo kana. Emery kama ivyukiranya. Jamani mabosi. Bro, huyo Hancho mzee ana depense yoyote, ana bibi. Ni bana jamaa birori. Ndio alikuwa anakunya mabia za mama nani ma Jack Daniel. Unaona iko na uwezo kukupatia ngombe yote anakuambia iyo nka yose. Yani uyu afise ubushobozi bwo kwinjira mu nzu yako akavuga ati wewe bakuru umugore ndamurangure n'abana. Bro, arashobora kukwica akavuga ati umuryango wawe uri hehe tuvugane. Ni kweli Hancho rero Mpimba. Nimbera kwa Hancho wewe tuzonanira amafaranga. Agaciro naza ugakatana gatumire Hancho. Hancho ndazi araza kubikora. I promise araza kubikora. Hamareka ndabashimire kumwanya. Nanda bashimire cyane. Mpimba wayumvise ariko. Mpimba numvise numudiho wa Uvyonga tumujana he. Mpimba udekonye uvyonga tumujana he. Mpimba udekona uvyonga tumujana he. Mpimba guys, thanks so much for your time. Thanks for watching. I'm a King of the Prince.